Shalom shalom wakunzi ba Rehoboth TV aho murere hose ndabaramukije ndazi ko mwaramutse neza kuko uhoraho Imana yacu guri kumwe nacu mituri zigama ibihe byose. So ku munsi w'izina rero turi kumwe n'umuririmbyi legend azi ko umuntu yatanguye kera akazi ko kuririmba ayo karimba gospel no mutira kumaze kuvyerekeye ivyo tumaze misi twumva kuvyerekeye gospel nga mu Burundi no kuvyerekeye ivyi wiwasha kudubwira gospel mu Burundi ngena yibona. So reka tumwegere abashe kutubwira ivyerekeye kungene wewe avyumva no kumenya atanga kurimba gospel ko ari nko mu legend arazi vyinshi kutubwira kuvyerekeye gospel nga mu Burundi. So nimutangwe komsa tushe kuha inyishu zose ibyo zose mwifuza kumenya murabimenyera kuko aje dufitiye inyishu zikwiye kandi abizi yuko arabishoye kandi ndamwizeye cyane gose. So mutega amatwi rero mutumvirize murabe kandi murabizi bikenewe byose tuza kubibabwira mu nyuma hariya akomsa bize kugenda neza. Shalom shalom. Shalom. Waramutse neza Cyane. Okay. Watakuza shaka kwipresenter ajya komsa kumenya. Twa type Pacifique ntwari ndakunda Yesu ndumu artiste. Voilà, c'est un peu ça. Akantu nkunda kubona cyane kuri contact zawe munayisavye cyane ngo type The Voice, The Voice. Voice kuki The Voice. Non, c'est juste bon, urazi umuntu twaravutse ijya kabiri hama twe nitwe duhijwe Yesu. Yesu avugira biciye muri twebwe. C'est juste ça. The Voice kavuwe. Vraiment urumva yuko ibintu vraiment ari ibintu byiza cyane rwose atubwiye nakanda kavuye urumva Kristo avuga muri twebwe maze turi rya Kristo. Amen. Okay. Tipson ituma ndakurondera tip twumva nta kuyumva nkurondera dushaka tumenye tip watanga kuririmba ryari gospel music ga mu Burundi no uri kumbaza ryari natanga kuririmba canke na ryari abantu batanguye kumva ko kumenya utanga kuririmba sino umuntu atangura kuririmba je meza ko umuntu atangura kuririmba avutse nigaba ariko ararira hajya ariko araririmba mugabo abantu batanguye kunyumva mu bihumbi 2009 2010 ibintu nk'ivyo tufate ko 2009 kuva nimba n'imyaka ibiri iri kumwe watubana kwa année 2009 parce que igihe abantu batangura kumbona bamboneye muri festival yabo yabereye mu Nyakabiga kuri Scapers yitwa Unite for Christ something like that yari yabayorganize na Église du Bombage narasengeye narasengeye imyaka 10 vraiment kandi narahigiye byinshi vraiment naharigiye abantu baho Imana ibahezagira cyane. Uri muri generation y'aba Redemption Voice yagendani actually kijya gihe twarasengera hamwe hama kijya gihe hama niho abantu batanguye kumbona kuko ndibuka umunsi umwe festival iri kwiraba c'est une longue histoire ndavuga en fait gutangura kurimba nabitanguriye mu cumba like ndumuna akunda kwandika umeze nk'abandi baje muri j'aime jouer avec les mots tu vois nyine umuraperi nuko nyine akunda gukinisha amajambo ama punchline ici et là hama ugasanga un certain moment ikayiruzwe hama ibyari mu ikaye n'ibyo byari no mu mutwe n'indabizi byose hama umunsi umwe ndabwira dudu je ndashaka kuririmba ndashaka uzompa umwanya yo muri dudu ni ukuri uzi tuzi dudu ndambwira dudu je ndashaka gender rapper yaratwenza Roma kwera à cette époque là umuntu bari bamaze ko na rapper yari big babwa ambwira vya vrai wewe habacambwira ngo ndeka cangira ngo bigi ngo mwumvishe ndangira ye naye mwumvishe acambwira uzoze samedi muri repetition yo kuri Bombeje mon cher ami cyo gihe yabeje kuri Bombeje ya samedi ntihinje wari wese kandi hariyo abona kwita aba legend mu muziki no kuvuga ko tu n'as pas le droit yo kudekona kuko udekonye byagenze guteza kuri wo kweri no uratse kintu mu buzima il faut kubaho la plus grande prophétie ushobora kwiha mu buzima no kuba always prepared urumva occasion ishobora kwizana umwanya wari wose cyo gihe samedi naragiye ndabigira amadudu ko yari mu perfectionniste cyane arangira c'est vu bien mugabo uzokwameliora hama iyo festival icira aba
icirategurwa hama ejo ndavyoka tuvuye mu masengesho ya samedi ko yari umurongozi wanje directement antuka ndamushimira cyane vraiment niwe yanyexpojeje arambwira uzozumviriza muri repetition générale ko atanoshira hapa ndagenda ndumviriza ama brouillon bari bagize ndumva toshira hama change nawe repetition générale bisigura tu n'as pas le droit de déconner parce que biri chronométré kandi hari abandi hari izindi ndirimbo ziri nyuma bategerezwa kurepeta bagakora kwisa hama ntiyarazi yuko uwo mwanya nari ndawurindiriye hayaca imyaka myinshi umva waje ufise uwo mwanya urazi mu buzima faut kubaho uri préparé quitte à ce que occasion yi présence le gatinari nakurindira imyaka myinshi hama ndabigira bigenda neza abantu nyene baratangara hama buke bwaho kuri festival hari abantu benshi puisque pose yuzuye niho babonye nga from nowhere ariko ararapama umunsi atabazi yuko ngira rap c'était parti mucamake dudu yagize neza yagize neza dudu hari hose ngaje gushima kumva ko harabo yaramuye oya ntushaka kuvuga no si n'umunsi navuga kariyeri yanjye sinjije mu izina rya dudu n'abandi ntashima frère hari akantu tuvuze ngo ntashima ari umuntu nkunda kumva agomagara umuvyeyi Gladys Grisas akora bute umuvyeyi bon c'est une longue histoire on se connaît abantu bataramumenya hama Shani bakayivre Gladys Grisas muna page dusenga muri tweme namu ego hama par la grâce de Dieu namufashije mu bintu byinshi hama abivuga afise igituma ariko arabivuga donc muzo mwibaritse cengeje cha tuzorunda Gladys tumaze igituma gute umuvyeyi uko ni long histoire cyane gose okay kandi arapa neza vraiment trash antuka je bazako nige sishaka ko azobiheba imbere yanje naho je ntimirije kubihebeje mugabo vraiment essaie faire des choses tips no kuva muri bakora yane 2009-2010 ufise indirimbo zinga la la ziwa nazo nibuka igite bon izo abantu bazi c'est presque une dizaine c'est presque tubiye nka zitatu bon hariyo yanatanguriye ko yitwa Sinokwikijije hariho urukundo hariho n'agasaga hariho manabuntu hariho maboko hejuru hariho niyo mpamvu hariho yitwa ndiho sinzi ko abantu benshi bayizi hariho hariyo naririmba na Big Zoe sinzi ko abantu benshi bayizi yitwa I Know Who I Am hariho kirahari uvuze indirimbo gwa rukundo gwiyo indirimbo vraiment kenshi indi wari mena redemption mengo redemption ya Eloge muri redemption akiri muri redemption yo ndirimbo vraiment ngira nk'abatayizi je nababwira ko nakayirone kuri chaîne YouTube ya vraiment ngo urukundo rw'Imana nakayobera bahinga c'est ça yora ndimo ngo ndayumvira cyane mu bati ngo urukundo rw'Imana ngo ndagasubiza ngo nakayobera bahinga ko urumva ngo rayobeye parce que c'est au-delà yabijya bita urukundo c'est au-delà ya sentiment c'est au-delà ya shadow pour c'est juste une personne qui s'appelle Jésus vraiment ok tips on tuwe kufisa ma dizaine indirimbo nyinshi ushika nabo n'izindi ziko ziraza bon juste pour kugenda twenze gato yaje si numvume ngo sindatangurana na entier ndanatangura bijya izo nagize yari juste introduction izo ko rero ubwira utangura mu misanzu rero ni ubwira utangura mu misanzu Tivson mbego je kubanza kibazo nagutegura no munsi ndashaka kwanza umbwire indirimbo wereho gusubana amasezerano indirimbo gusubana amasezerano ndagukunda se indirimbo rukundo ni gospel cyangwa ni weshaka kuririmbira umwe murakunda cyangwa madame ubwo cyangwa igiko ndima amasezerano tubuzi yabete nawo ubuzi akayide gatoye kuje je nibaza yuko uri kurandenganya ukumbaza ikibazo wari kubaza amasezerano kuko amasezerano ni wafise ni wari marié ni we ari mugabo je nibaza ko yaririmbye urukundo en général mugabo yibagije ku ijambo ry'Imana
kuko aravuga naho novuga indimi z'abamarayika naho no gira ukwizera guterura imisozi ntafise urukundo I'm nothing ça c'est 1 Corinthiens 13 hamaje kubinda narimvye nanje muri iyo sens ego mugabo nibajije kwijambo ry'Imana tipso inyuma yaho hantu gatoye inyuma yaho hantu indirimbo ndagukunda hari indirimbo ndi warasohoye ya ndirimbo ni ushaka kutwisa gatoye komisa bon mama yabaye nahiti kuko tubonye muri zo socio ari tipso amaboko hejuru sinzikora amaboko hejuru yeruka vuba nyene vuba indirimbo yohereje ko muri no misi yahera indirimbo nuko ku munsi wacubina ucono muri barakivuze ko n'ikintu muri Buja FM bagutuye muri Gara Connect basha iyo ndirimbo vuba yumvire neza uragatora uragatora vraiment yumvire neza oya umengo nibusana newe indirimbo kandi iyo ndirimbo nyanumva ndimbo vraiment warisanze ko muyiza mukaca imba donc kubera ko nyene ntanumva amaboko hejuru nimba rirenze uri wenyene personnel uri wenyene amaboko hejuru baragiza freestyle muri radio Buja FM bati tipso yagarutse umurege amaboko hejuru actually je ndirimbo mba ndazimaranye iminsi myinshi c'est vrai ndazimaranye en fait je sindirimba murakompa kubera ko na composure amangacha ndirimbo no indirimbo ni nk'umwana w'ubyaye indirimbo ifoke kama umwana ntumuvyara utamutwaye inda indirimbo ifoke uja kuyiririmba wumvise byanse yuko wandanya uyigumana mu nzu ya voilà ucugina kwisohora apana mu nzu mu mutima voilà umva baramuswi composer yuko ucugina kurekura gusa c'est moi zoom cette episode comme kusaba ndi muntu nsi wabandi bandi kuno munsi ejo muri studio oya arayigumana kwanza hanyuma umunsi mwe muyamurongoye akuva yuko amuje marogura kuyisohora aja kugina kuyisohora okay tugaruke rero tips nakujya ku impuzu zo ufise mu nzu zose ntuzambara ku musu tugaruke no kucyaka kibazo kuvyaje byacu nawe utegura no munsi nzo kubaza kuvyerekeye music gospel nga mu Burundi iko cyamashaka kubaza kibazo ca mbere nkaho nk'umu legend wa gospel nga mu Burundi kuko uruba kuri umuntu wa kera uraze uvuze none ndakubaza none je unyise umu legend apotra apoline nawe sasa ico rero ndavsevu umu legend ifshaka nawe oyambwira dudu nawe umva deja natahoye ico legend wa mu kera ko urumva deja mu legend itonwe ko mu legend inyuma ya warundi ngo rwaje bashaka gutira izina rindi umva sigeze njye ngira kera ngene mwakora d'accord bamwe bagize izina rindi ico kibazo rero ngira garuka ko cyane gose kuvyerekeye h4c h4c tuzi abatipe tuzi abagiye tuzi aba Prince Mushi yaba Cedric yaba Big Zoe ni benshi vraiment Samantha tutakibona nga mu Burundi tazoba kubagiye kwiga problem tipson cyatubwire h4c yakera iri mu maki OK urumva c'est juste la continuité ya culture yo kweka yuko turashaka gukora ikintu hamwe kandi c'est la reconnaissance yuko hariho indi generation iri kwiraza kugira nabo bazobikorere abari inyuma yabo gusa h4c bisigura hip hop for Christ urumva it's a movement urumva ni movement urumva nabajya bon ngeni ni permette kwishira mu kibanza cha big uko ijya projet niwe yayikoze nabajya ni bafeza partie kuri yo culture kandi ça va continuer et son mouvement est là pour rester c'est juste ça ni batahore yuko ari group nga kuvuga MTC change non c'est just a movement voilà ni mouvement bisuga yuko akantu kamwe natahuyemo yuko nimba tips akora indirimbo mu munsi Prince kayikora kwiwe bigu kwiwe h4c Maria h4c kuko c'est toujours it's about ni hip hop for Christ baracari muri muri ni nkuko ejo uza wumva turabasohora indirimbo twese turi kumwe
byose birashoboka. turabinyotewe cyane rwose. Kuko kubona hari indirimbo nakunze 1000 kilometers vraiment ya ndirimbo nimba ari umuntu indirimbo yiravye cyangwa yumvira iki vraiment yumva ko muyo mugiye hamwe hari ikintu mukora murakora umuti murakora umuti yo mugiye muko manishim vraiment murakora umuti urazi force bon c'est toujours c'est kintu kimwe gihuriye ko abantu benshi ya kiragira ingufu ya gusa ndibuka batuma yagize ya Shadaye muri muri Trinity ndavyibuka yese nabwo akizwe vraiment comme ndiko narumva yuko vraiment abantu jewe vraiment Imana ishimwanya cyenja muka kavayika ndumva ingene bakora vraiment kandi mukomeze muri hamwe vraiment ko kandi icabiryosha suko twaririmbira hamwe kuko hari indirimbo nyinshi z'abantu benshi baririmbira hamwe mu gukumva biraryoshe mugabo iri ngaho nyene mugabo ndibuka twebwe ni famille ndibuka n'amasession ya enregistrement muri studio byari ibintu biryoshe ndibuka Floris akiri ino niho twakunda kuja kwa enregistra twebwe twaenregistra yarakansaringa presque ama programme yandi yose wasanga twari enjoying umuziki tuko turagira tukacokozana ndibuka Biggie no yakunda gushika tevye kubera ico gihe yasana akora kuko yarindira disitogere adaye nyene twamucokoza watinye ingomvize kandi turabizi ko ivyo waririmbye twese twakurushije tubo hariyo culture ya nyene y'ikivukanye ya joke nyene nico gituma n'indirimbo isohotse warasanta yuko turi kuri page turi kuri fréquence imwe turi n'igihe umwe muri twebwe yagize ibintu biryoshe ndibuka marashera akunda kugira ibintu biryoshe marashera ari talentueux tukamubwira abantu indirimbo turayigobeye indirimbo wowe wagize ibintu biryoshe tu vois un peu byari ibintu nk'ivyo nico gituma wumva yuko nibaza ko ari naco gituma Imana yabikoresha gira ihezagira abantu benshi kuko twari umwe twari dufite umutima umwe n'ubu niko bimeze okay watwije ko cyambere cyerekeye h4c ya kera niyo ubu ingene bimeze kirashaka imbere yuko tuvuga ko cha h4c kwanza mbere tukivako utubwire gikeye kucerekeye ya new one yaje hagire n'icyo baterereye imba no muso kwa baza kuba twumviriza hagire icyo ubaterereye nk'urungano rushasha ruje bon jicho no bada narayumvirije ijya projet ijya projet ego c'est impeccable c'est vraiment impeccable byari biryoshe abaraperi bagiriye ko babigize neza cyane kandi biraryoshe kubona projet nk'iki en tout cas Biggie yagize icyumviro ciza ego jewe bon ico novuga simvuga ikintu kinini ya kuko projet ni Biggie yari yayigize mugabo novuga yuko ibintu nkabijya biraryoshe ça donne de l'espoir bijya nabo mu myaka iri imbere bazobigira bazoba bariko baraza comme ça habe iyo continuité y'iyo culture kuko rap ni arme Imana iriko irakoresha kugira ngo izane benshi kuri Kristo so jeno wagira ati bravo kandi Imana bahezagira okay voilà mumvise vraiment esprit mukomeze mushamo inguvu mu gukorera Imana yanko ababwiye yuko cyo mwakoze cyari cyiza cyane gose mwabigendeye ko nkuko mutso kubigenderako tuje rero kucerekeye iterambere ry'umuziki wa gospel ngaha mu Burundi nkaho nk'umu legend siko bantu bamaze gusubizwa n'abandi batoyi babo bari nyuma cyangwa gutubwire gospel aho ubonye kwiraja mu mwanya ubonye maze kugera ku rugero ngana gute maze kugigushika mbega igeze hehe mu cyamake igeze hehe ku mwanya gospel aho tuyibona gospel ahantu iri uyu munsi kubwanje siho yari iri ya 4 ans ziheze jeno uvuga ko yarateye intambwe mugabo uvuze ngo igeze he jenshi ndabiraba mu madomene yose hari amadomene dufate nk'ubu muri domaine ya talent canke ya talent nyene ngene umuziki ukogwa karite biki yarateye imbere urumva aba artiste baje inyuma yacu babikora neza cyane
babikora neza vraiment urumva Yeah. kuri iyo domaine waratembera tugiye ku yindi peut-être nka domaine ya income ya vente yo mu buryo bw'amafaranga biki n'ibiki ngaho ya beaucoup de choses à améliorer mugabo naho nyene ya quelque chose nimba bashobora ku dernièrement Victoria's team yaragiye kugira concert Igitega ça c'est une bonne chose hama turumva ici et là aba artistes ba gospel ba rap batumirwa ici et là mu événement kanaka ça c'est une bonne chose nibaza yuko igikenewe nuko umuntu aho acakora politique y'umu artiste wese kugira abone ingene ashobora kwinjiza bishobora kucika kazi bishobora gutuma indirimbo imwe ishobora gutuma hari ico non seulement spirituellement ifasha abandi mugabo nawe yomwinjiriza kugira ngo ejo azasohora iyindi urumva ngaho haracakenewe ibyo gusoko nibisanzwe ibintu bigenda birakura nitwo ce n'est pas urazi abantu benshi barakunda ibintu barakunda systeme ya micro-ondes 5 minutes kaka ibintu bikaba birahiye mugabo hariho muri domaine ya art muri domaine ya ministry hariho processus je kubganje aho turi uyu munsi ho twari turi ya 4 mugabo il y a beaucoup de choses à améliorer mugabo ndashima Imana aho bigeze ico gusengera gusa nuko ne faut pas baisser les bras nuko batocika intege canke ngo bagabanye kwiyumvira reka mvuge twese tugabanye kwiyumvira no gupusa loin ibisigaye nta kidashoboka kubganje biriko biraza avec même n'ayama web tv bikiniki bituma reka mvuge muri terme iri commercial bituma produits zacu zishika kure ya hama le fait ko umuntu akumenya ari kure hama akakumenyera ari kure n'igihe uzomudandaza ko ikintu bizobishaka voilà turacari muri processus mugabo ça vaut la peine voilà icyo kintu cyerekeye music gospel nga mu Burundi ndazi yuko hari benshi twakivuganye ko bako bambwira yuko ngo music gospel nga mu Burundi turacari down turacari hasi so je ndavuga ati gute tukiri hasi avuga ati ngo nturabe ngo ba Dudu nturabe ba Fabrice ba Apotre siko ngo no ntubaraba ngo ugiye kubara ari bonyene ngo gospel n'ubo bonyene siko ango dugiye muri rusange twese hamwe gospel ngo turacari hasi oye abivuze uko wowe n'igiki nkaho ushobora kuvuga ati cyo kumubwira cyerekana yuko icyo uvuze ko vi kuri gospel mu Burundi atari apari yaho hantu gusa kuvyerekeye finance ngo ushaka gukora indirimbo hama indirimbo imwe kakwinjiza andi marusha gukora indirimbo siko niki wo mubwira Jean ubwira bon je préfère pas kumwishura kuko ntituri mu kintu cyo kwishurana mugabo bivana nico yarashatse kuvuga mu kuvuga yuko iri hasi iri hasi par rapport à quoi iri hasi par rapport simvuze ngo iri hejuru mugabo jico navuze nuko iri kwira avance quelle que soit vitesse iri kwira avance deja onyene reka sinivuge muri domaine yacu ya rap biki nibiki itanguye gutangura kwemegwa cyane no mwishengero ryo mu Burundi nta myaka myinshi iheze urumva deja nk'iyo ni intambwe so ntiturashika aho dukwiye gushika mugabo ntituri au statu quo turiko turavanse so yuko tutewe turi intambwe ko turi ejo so turi no munsi voilà okay tuje kuvuga ku kibazo rero cya music gospel nga mu Burundi tuje kukindi kibazo kucerekeye urukundo siko urukundo nga mu Burundi mu baririmbyi ba gospel community hari entre nunge tu nimba na musidira profesi afisi ikintu kimubakiye shaka kugira tipson ikintu kimeze nuko urumva cyangwa nimba ari hari umuririmbyi ashaka support anana kumufasha ese ubwo rukundo mu baririmbyi ba gospel we nkaho ubona gute ese ruriho cyangwa rwarazimanganye ko uroje gusanga hari abantu bidoga ngo je vraiment ndakeneye kumfasha ukuntu akome birangora kwenda muronka iki n'iki uvuga kuvyeke urukundo mu baririmbyi ba gospel nga mu Burundi okay waje kibazo cita turi muri domaine y'abaririmbyi ba gospel
en d'autres termes y'abakirisu, en d'autres termes y'abantu bavutse ijya kabiri. Hama standard yacu ni ijambo ry'Imana. Tout d'abord, selon moi, iyi affirmation ko atarukundo ruhari mu bari bya gospel, c'est archi faux. Kuvuze ko atarukundo ruhari, ushatse kuvuga ko ata Yesu hari. Donc c'est archi faux. Hama uvuga ati mu mibano gukotwayana yurumva ya. Hama je nibaza yuko mu rutonde rwiza rw'ibintu umuntu akeneye support, umuntu akeneye imfashanyo naho yoba ya conseil canke iki, ni wegera umuntu peut-être yomufasha akamubwira bana je ndakeneye ko ahantu hamfasha canke akantu kansigurira canke urumva, hama akabimubwira. Hashobora kuba hari uwagiye kuri umwe canke uriya ugasanga ntamwishuye uko vyari vyiteze, yaravyiteze mugabo ntibisigura yuko atarukundo ruhari. Ntibisigura ko umuntu uba umukeneye, tuvugana ukuri, ntibisigura ko umuntu uba umukeneye uca usanga muri uwo mwanya umukeneye ko nawe ko ari dispo, hari usanga atari dispo canke akakugera ti ibintu vyinshi, reka basi turabe next week. Sasa kubera peut-être ababona umengo agiye kubaza umuntu yamutanguye kuri mbiki n'ibiki, birashobora gushika ugasanga uwo abimubwiye aramukwevye, canke ugasanga birashobora gushika uwo aje gusaba conseil abibonye uko umengo no arangaye ko iki n'ibiki, birashika umwanya ukabura. Mugabo je nibaza yuko hari ikintu umuntu bakwiye kumenya. Iyo ushaka kumenya ikintu uragikurikirana mpaka ukironse. Ya biramaze kunshikira ugasanga ndaronde programme ku muntu mugasanga uwo muntu umwanya ntari dispo, sinca ndabivunja ko yankwefye canke ikiniki. Ya ndabandanya Bibiri ivuga ngo na wa muntu yagumya adodora wa mwami agabitanya yaratinze aramugura. Twebwe rero ntitugabitanya canke abandi bose, urashobora kurondera kada, ashobora kutaboneka uyu munsi mugabo ejo akaboneka. Mugabo kuvuga ko atarukundo ruhari kubwanje sivyo. Uremeje ko urukundo ruhari kome bivana kumwe wagiye kurondera umuntu umunyafisi. Ni kibazo cyo mu mibano gusa, ni kibazo cyo mu mibano. Donc nkuko ushobora gusanga urabizi kwiyendeza twakuba twagize kera mugasanga kudukontreta turahaba, nabisigura ko entre general umunishimo ya warabitahuye none uyu munsi vyabaye. C'est nuko nyene faut kuba flexible nyene ukuntu. Hama ikindi kintu naco gikomeye, ni parenthèse, nacigiye ku muvyeyi wanje, dans la vie faut jamais abandonner. Ivyo nizo vraiment ndagishikije, faut jamais abandonner, toujours amugerageza kugira, il faut jamais abandonner. Kandi ikindi kintu naco kugira ngo ubeho, abantu benshi bashitse ku kintu gikomeye mu buzima cafashije isi, hari ikintu kimwe barahagaritse kujua les victimes uravyumva, like nyene no jewe no ntibambona no urabona namuseye program yangaye ko sasa ibikini y a toujours une solution, ubo ufise Imana muri wewe ubuzi ko birivuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Donc Yesu ari nzira, ya toujours une porte, ya toujours, you know. Bisigaye ni kibazo c'imibano, ni kibazo cyo kumenya no kumenyerana, ukabona uyu muntu ndamusabye programme iki gihe ni haba ari un peu libre, hama tukabonana. Ndakwibarize cyo kintu cy'ubuvuzi cy'umubano, siko mbega hajya usanga uri umuririmbyi wa gospel, hari undi muntu wa gospel kandi muzi, siko Imana ishimwe nawe duhuye twaramukanye mu barabara, hari umunsi turakutana amashow bize ngo tukute kurando twaramuka turazinanye, siko ugasanga undi muzinanye cyo ni muri yanduka y'urukundo, murarenganye murabishanyije, nta nayambo muhanye vyitwa ariko muri abakretien muzi nkuko ko muri umurimo umwe, ugasanga birashyitse kandi si rimwe si kabiri byamabi imisi yose muhwera muramukanye kandi muri abakozi b'Imana. Nubwo akuramutsa umwe mukura mwikura, eske cyo kintu ni wowe ukivuga. Urazi dukwiye gutandukanya
dukwiye gutandukanya ubukirisu na bya bindi bishaka gusa n'imigenzo y'ikirundi. Turashobora guhura ntituramukanya petitri uwo munsi twese turihuta nta rwanko rurimo. Turashobora no kuramukanya bareka ndeke kubigira kuri abantu babiri bashaka kuramukanya ngabo badakundana, ariko me iyo muramukanyije siko umviriza nitere kandi kantu k'urukundo mwebwe nubwo urazi urukundo nico gituma nico narayoga urukundo sava au delà de ça. Nyimba twovuga duhera uyu munsi turamukanya tuvuga ati abarimvye ba gospel muri ifoko muzamuramukanya bite ni sawa ni vya bien mugani hazobura abantu babiri babigira juste par convention. Bon baravuze ko duhuye tuzaramukanya ni nko guhatiriza gukora iki ya jewe je préfère ko umuntu abikora bivuye ku mutima hanyuma anciye ko ntandamutse jewe kubera mfise urukundo sindabigire big deal ndavyagikora ibisanzwe sino unciye ko ntundamutse ngaca ndabigira big deal ngaca ndabigira no ndiko ndajwa victime ndiko ndajwa victime twahuye ntiyandamukije iki urumva. Sino l'idéal nuko yaduhuye mambo bite ni sawa urakomeye mugabo bitabaye nibe big deal nibe urazi ikintu kimwe abarimvye ba gospel mu Burundi tukazuve muri cadre ndimo ya rap ama defi dukwiye kureleva ivy'Imana duhamagarira ni birebire ni binini cyane yaho tutokwiminimiza ngo dutrete utuntu nk'utwo ngo ntiyandamukije mwibarabara ngo nta rukundo ruhari bikini biki. Aha mu maso y'Imana cyangwa umutima w'Imana ikintu Imana iri kuduhamagarira muri iki gihe kirarengeye kujwara victime ngo twahuye naka ntiyandamutse. Urabyumva ya nico gituma plus tuzokura plus tuzobona priorité y'ibintu hama kuramukanya sibi mugabo uwo bikiye ko ugasanga yaguciye ko ntiyakora mu kice ntugire big deal ya gukura. Okay tugereho kabazo ka nyuma akazo ka nyuma nako kajanye kuvyerekeye kuki wawe Tipson umaze imyaka myinshi uririmba ni igiki woterera ko tubone kuvuga mu Burundi gospel amahemve masikirenga gospel twumva festival twumva pamoja festival yonyene gospel twumvise ahantu muri imvye yatumiye ivyo abanyaririmbyi twumva kuri beat turikize ama église tuje ande oya ama église ivyo organize ni igiki bavuga tworganize ama evenement nka urabiro bati ko twamaze gukora kwa intebo twateye nicaye kino uvuga yuko kuvyerekeye kukena ama festival ukenya ama concert nga mu Burundi de concert ya dudo de ruka ije kakora ikintu siko twebwe tubuzi ko bari nga mu Burundi ba gospel kuya kuganiza concert nkiyo comme ça abantu basi atari pamoja festival ariko abarinzi bagiyemo kuganiza concert ikomeye apropos de concert bwo hasi comme ça nka si ubwo hasa kumevuga ko majambo akomeye akomeze concert ziri hasi tukore concert nk'ijya y'abadudu pamoja festival ndacema église ato twagiye hamwe tukazoza organize nki nki hotera ugico kintu kiyo kubera twakeneye ama concert agwire menshi ya gospel comme ça majambo atangwa ari menshi cyane gose nk'icyo kivunka concert nk'ijya ugiribe c'est un tas de choses bayagiye hariho mise en place bayagiye ibintu byinshi urumva hama ça entre aussi dans le domaine commercial parce que concert nk'ijya nushaka kwitegura utaharuye basi minimum uzoshobora basi gushiramwo ivyo gukuramo ivyo wemvestishijemo ikindi biki inyishu yanje ça rentre muri vya bindi twatanguriyeko urumva. Ce n'est pas parce que abarimvyi baba bagiye hamwe hama ngo bice bitanga resultat nk'ijya twabonye kuri concert ya Dudu bijya twabonye kuri concert ya Dudu ijya ni resultat y'imyaka yose yabaye muri game bon hapana game muri ministry ni resultat urumva hama natwe canka bari nyuma yacu twese turiko tugenda hariho
alors pas peut-être ashitseko ku bintu vyerekeye fan base canke iki benshi batarashikako urumva kubera ko hari intambwe batate hari urugendo abantu benshi barakunda sinzi igituma abantu benshi badakunda processus badakunda gufata urugendo badakunda kugira dunia dutse mu gatondo ngo ijya conseil acitegura ya kandi ni resultat y'ama effort yagize imyaka myinshi urumva simvuze ngo bizomera imyaka myinshi mugabo dukomeze gukorera hamwe gukundana kuba aba hard workers dukomeze gupushinga ibintu byacu ama bizoza. Okay, so ko turindira imyaka iri imbere bizoza. Oya si question y'imyaka canke iminsi canke iki mugabo hari umunsi uri izina si umuntu wese abandanya akora aviza loin bisigaye n'Imana birashoboka yacinzira. Okay, ivyo rero tewe vyerefuna kunda kuryohera abantu kwadutegera kuno mwanya kuno nota barakunda kuvuga ati turakeneye kumva tips mwazanye kuhereza uko tumwumve hoyise icyo akora siko bashaka tubwira ga freestyle gatoyi kuko kutumariraho komisa nimba rwa dukurikira nga ubu nyene yumve sinihenze nazanye wa muntu nyene wa wundi nyene yavuze zinavuze bashaka bamwumve vy'ukuri rero tuvuga ga freestyle komisa mbere ko turangitse voilà. Okay, ngira mvuge yes imbere kuvuga nagasaga muri Kristo hararyoshe ni hafise umwaga sindabona uvuga nkawe sindabona ukiza nkawe yatugiriye neza aratwambarira n'amahwa yagenda igarira yagirira neza bose gisanta aleza hagati mu banenwa na bose kurara kwaza kai kuri we sikigeragezo niwe nzira n'ukuri tanguriro niherezo oya gedeja sinzi niba mwakurikira amajambo aririmbye samajambo yandi boyo ngo ndakompoje ni bible yigendera ni bible yigendera okay vyemera bajora kora histoire Jésus kwaza kayo ni yari cyo gukorayo uko yaragiye kuzana gakiza muri ryanzu kora vyumva kandi harabaye ni tuvuga kazi gato yarabaye n'ikindi kintu uko hari umugore umugore yakurira gakiza kubera kurira gusahanaguza akora gakiza sibisego y'ubyanzu vure mu byanzu hore ubwiza ncari gihamara kubaza ajya ahantu bise freestyle rap ivuye muri bible nimba ari umupira kwa yukurikirana tugiye kwaza kuvyiga so thanks sana tipso kwa duhaye umwanya kudukurikirana ukaza nga vraiment ni urukundo no kwitaho kumenyekanisha ijambo ry'Imana d'accord kuko hari benshi bakubwira ngo tuwishe interview ngo isimsho no uvuga ako wowe nk'umuntu uzi akamaro nejo mu magaye muzombwira ivyo gupataja ni vyinshi geco se munkeneye muzombwire gusa muzombwire kare